Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane biba biriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano n'ibindi bitandukanye. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku bimaze imyaka 10 ibivugwa. Amwe mu mabanga yoba yagiye hanze. Ubuzima bwiwe bwabayemwe ibihushane vyinshi. Intwari idasanzwe yagwaniye demokrasi n'agateka k'imahazwa, umutegetsi yavuzwe ko amabi yo guhonyora agateka ka muntu no guhamba demokrasi. Bamwe bamubonamwe igikoko, abandi umugwaneza yitaha bakene. Urupfu rwiwe rwaje giturumbuka atawugwiteze. Bati ubutegetsi buramwiyiciye, abandi bati nabatavuga rumwe n'ubutegetsi bamugandaguye. Avuga ko ari we yoba yararongoye igendereza ry'u Burundi gihe kirekire kurusha abandi. Mu gihe ciwe amabi yose y'igihugu yashigwa ku izina ryiwe ngo niwe yononera perezida. Ahavuye amabi yarongerejwe ku rugero ruteye ubwoba. Bamwe bati ese umuntu ninde? Uwo kandi uwo muntu yahawe n'amatazirano abiri cyane niyo yamenyekanye. Uwo nta wundi ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ugiswa amazina menshi y'amatazirano, amwe yakoreshejwe cyane ni muremure ndetse na Karebase. Benshi bamwita umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana avutse ku igenekerezo ya 12 Kigarama umwaka w'1964 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishibe wo mu ntara ya Gitega. Aha rero tugiye kugaruka kuri vyinshi mabanga yavuzwe ndetse yanyegejwe inyuma y'urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Amwe mu mazina y'ibihanganga yashizwe mu majwi ko ari mu batanze itegeko ryo kumugandagura. Dosiye yiwe mu gisirikare ikavuga ko ari umuhungu wa Simoni Nzobakenga na Teresa Ndenzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Burundi akiri muto cyane atarakwiza imyaka 8 y'amavuka mu mwaka w'1972. Ico gihe umuryango wa Adolphe Nshimirimana wahongiye mu gihugu c'u Rwanda urahezuba hitwa Imuhima Ikigare. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashuri mato abandaniriza yisumbuye kuri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashuri mu mwaka w'1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ikavuga ko yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa A3, aho rero arangirije amashuri yisumbuye. Adolphe Nshimirimana agiye mu gihugu ca Zaire, no kuvuga Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubu. Yiga ivy'igisirikare mbere araninjira mu gisirikare c'ico gihugu. Mu mwaka w'1993 Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi nyuma y'insinzi y'umugambwe Frodebu, yaba mu Kamenge quartier Kavumu nimero 4. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi w'iperereza akora nk'umupolisi muto yagendanira umukuru wa PAFE, igipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatanije n'uwitwaga Pascal Gashira bake batazira Savimbi Adaruberi, ntawe yamara batazira Dede Venantirame be n'undi batazira Gangi. Uwo mugwi niwo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge. Mu nyuma barahava bafatana na FDD yaratangujwe na Rajabu na bagenzi be mu Cibitoke nk'uko vyagiye biragaragara mu nkuru zatambutse. Tuzobigaruka ko navyo no mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu. Kuva gitangura urugamba mu Kamenge, abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamyerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko ari umuntu avuga make, arinda cyane kandi azi gupanga ibitero. Abo basangiye urugamba bamuvuga ko yarazi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cyane ingabajejwe. Izo biri no mu vyatumye abarongoye bamukunda cyane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari rukibijanye n'igisirikare, kuko we na bagenzi we baragwane mu Kamenge biratinda biranka baja mu kibira, maze barubaka neza umuhare wabo FDD wahavuye uhinduka ishami ry'igisirikare ry'umuhari CNDD warurongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapete n'amabanga. Bivuga ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Mu mwaka w'2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD-FDD, Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare. Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajabu abandanya ari umunyamabanga mukuru yongerezezwe ibiganiro vya CNDD-FDD na leta.
Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana atahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi mu mwaka w'ibihumbi 2003. Adolphe Nshimirimana na batayo y'ibiro bikuru vya FDD bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa vyo kwinjira mu gisirikare birangira. Uyu aravugwa ko ari we mwubatsi w'igisirikare cy'u Burundi. Kimwe mu bibazo vyari bigoye mu Burundi kwari ugushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera, no kuvuga FABU, n'abari bavuye mu mihari yagwanya leta ico gihe PMPya. CNDD-FDD ni wari umuhari wavuye mu igice kinini c'abaroberi binjiye mu gisirikare, naho kandi waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha indi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD-FDD General Adolphe Nshimirimana yaganywe kubicegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Jeremie Niyoyankana yararongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi afise nimero matricule 6681, araheza ahabwa SS ubusa 5. Kuba igisirikare gishasha cy'u Burundi carashoboye kubakwa atankomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyoyankana na General Adolphe Nshimirimana. Ababikurikiranye baremeza ko ukumvikana kw'abo bagabo babiri kwakijije vyinshi, mu nyuma bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afatanije na General Godefroid Niyombare. Uburundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare cy'igihugu n'igisirikare kivuye mu ishamba vyagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana abandanije kuduga amapete naho yakorera mu bindi bisata vy'igihugu, maze aba General Majoro mu mwaka w'ibihumbi 2006, mu nyuma ba Lieutenant General kugeza agandaguwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nubwo biruko kandi Adolphe Nshimirimana abaye umukuru w'igendereza yagirijwe amabi menshi cyane. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, General Adolphe Nshimirimana yaganywe kurongora ibiro vy'iperereza mu gihugu bita SNR, Service National de Renseignement. Yari intambwe idasanzwe. Wahoze ari umukozi muto cyane mu iperereza mu mwaka w'igihumbi 1993, imbere yuko aja mu ishamba yagarutse ari wagabugwa rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Nshimirimana, maze ahinduka umuntu atinywa cyane mu gihugu. Izina ryiwe risohoka mu maraporo y'isavuga ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu giperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryaravuzwe mu bintu vyo kugandagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, ubwishinyi ndengera butungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo by'ubutunzi. Naho ushobora kudondagura ubwishinyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu gihe ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana. Bumwe mu burorero bukeyi butangwa bwabishwe n'iperereza muri ico kiringo harimo umuvunjayi Brown Ndarishikanye, yavuga ko yari afise vyinshi azi kubijanye n'amafaranga yavuye mu igurishwa ry'amanyanga ry'indege yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50, igandagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatoza yari karakora ku bigwanisho vyaguzwe n'igipolisi ariko ntivyashikanwa mu bubiko. Iganagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano bakorera kuri Paroisse Guido Mofuti mu Kamenge bazize kuba bari baza banga y'imyimenyerezo y'imbonera kure muri Kiribaho Ndezi be n'urudandazwe rw'amagendo rw'imiti. Igitero cabereye mu Kirabo Chez Amis mu Gatumba cyahitanye abantu hafi 40. Iganagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Iganagurwa ry'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubwicanyi bwabaye ku igenekerezo ya mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2015 ku Mutakura be n'ibindi vyinshi. Naho Adolphe Nshimirimana yari yaragize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha cy'u Burundi, yaravuzwe mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonera kure yabera hitwa Kiriba Ondezi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuzwe kandi mu vyo gukomeza amashiramwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze bagwana muri FDD bonyene, aho haravuzwe cyane nk'iryitwa Club Nonoka ryavugirwamwo imigambi ikomeye ya politike. Hari reresi yabonetse cyane muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015, aho General Adolphe Nshimirimana yari kabwira abagize Club Nonoka ko atawunda azitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza. Aho Petero Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu bakwiragiza ibihuha. Ivyo bikorwa vyiwe vyaravyaye ukwinubana mu gisirikare hagati y'abahuze muri FABU n'abahuze muri FDD, gutya tera yonona ivyo yari yarubatse neza kiricegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare.
Kwigenekerezo ya kabiri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2014 nyuma y'iminsi 10 gusa Adolphe Nshimiyimana akuwe mu burongozi bw'iperereza haratowe inzu yuzuye ibigwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibigwanisho vyavuzwe ko vyari vya General Nshimiyimana, ariko kugira ntiyambara ibara ngo ahave atumwa ko mu butungane iperereza ryategetswe kuvuga ko ari ibigwanisho vya SNL. Icari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyegeza ibigwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibigwanisho bingana ukuraho kandi birimwo ibikomakomeye. Adolphe Nshimiyimana kandi nubwo avuga ko ari mu batwaye iperereza cyane bagiye barahunyura agateka kazina muntu, ariko kandi avuga ko yari umwe mu bagabo bari bafise umutima w'urukundo. Aho bamwe bageza kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimiyimana, niho abandi bageza kuvuga urukundo rwamuranga. Abantu ba mbere bamwikugura n'abanyagihugu bo mu Kamenge aho asanzwe yarakoreye nk'umugwanyi. Benshi mu banyagihugu baho baravuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero vy'abasirikare. Adolphe Nshimiyimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri iwabo w'abantu bene iwabo w'abasigaye. Yarabubatse kandi n'ibitaro bikomeye mbere vyanavura abanyagihugu b'abakene ku buntu, Hôpital Populaire. Abanyagihugu bo mu Kamenge baravuga ko ari benshi yafashije yongerana n'abaha imitahe yo gutangura urudandaza. Azwi kandi nk'umuntu yari yitwararitse cyane abahoze bagwara muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere abatari bake yabahaye akazi k'iperereza. Adolphe Nshimiyimana si ivyo gusa kuko kandi avuga nk'umuntu yakunda kwinezereza naho yarajejwe amabanga agoye cyane y'igihugu. Ibirabo vyiwe vyararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha nk'uko vyavugwa n'ababijamwo. Vyarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu bavyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, uwo nawe akagira amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo vyo mu Kamenge hari ikindi cari kizwi cyane mw'irohero, naho bamwe bamunegura ko bitabereye umutegetsi wo ku rwego rw'iwe kwama mu birabo we yavuga yabona ko yabikoresha mu kurondera amakuru, ibirabo yabifata ko ari ibiro vy'akazi. Kanatsinda kandi wamusanga kikujwe n'abantu batari bake barimwo mbere abo batanasangiye ubwoko, bose bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zashobora kubangamira umutekano w'igihugu, ni gutyo havuzwe ingene yoba yaribwa amatelefone mu mwaka w'ibihumbi 2014 bigakekwa ko vyakozwe n'ingumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo vyiwe vyarahurumbirwa kandi n'abategetsi bakene ko ababona kugira bagume mu mabanga cyo kimwe n'abandi benshi baba bifuza kuronka ubuzima bamayo. Abafise ikibazo cyananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandazwa, abo nabo nyene bari mu bahurumbira ibirabo vya General Adolphe Nshimiyimana. Umuntu wese afise ikibazo cyananiranye yari Adolphe Nshimiyimana, uwo nawe yafate telefone gusa akaba aragikemuye mu minota 5 gusa. Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimiyimana atatoranya abantu ku moko, yafasha abantu ku moko yose. Ariko nta no kwiyobageza ko ivyo birabo vyavuzwe mu bibanza vyafungirwagamo abantu bakanaborezwa igufa. Adolphe Nshimiyimana yaratangaje kandi mu kwitaba amashengero, yarakunda kuboneka mu mashengero y'abapolitiki ku munsi w'Imana nk'uko muri Église du Bon Berger mu Ngagara canke mwijabe kwishengero bita Israeli. Mu mashengero yaboneka ariko asenga gose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi cyatangaza abantu kandi ningeneye yaboneka mu mashengero y'abapolitiki, kandi ubundi we yitwa ko yari mu ishengero rya Katolika ari naryo ikiziga ciwe cyahezagiriwemwo ubwa nyuma. Benshi rero bakavuga ku migenderanire ya Adolphe Nshimiyimana abe na Petero Nkurunziza. Nkuko bivugwa na benshi batandukanye bari bazi Adolphe Nshimiyimana na General Bunyoni ndetse na Petero Nkurunziza, ngimigenderanire ya President Nkurunziza na General Adolphe Nshimiyimana yari idasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajab na Nshimiyimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD. Aho Honorable Hussein Rajab akure mu burongozi bw'umugambwe, Adolphe Nshimiyimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye President Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya yari Adolphe Nshimiyimana. Ngo nta ngingo nimwe ihambaye President Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimiyimana. Adolphe Nshimiyimana yinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu ashakiye hose atamusha banje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza.
ivyegera vy'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza yababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi, aho yabavuga cyane Adolphe Nshimirimana be na Alain Guillaume Bunyoni. Mu nama zatambutse cyane iya General Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira kugezaho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yaranabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yagiragenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cyane ivyavuga ko Nkurunziza yashaka mukoreshe mu kwikura ko Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo nyene. Ivyo jewe nyene ndashobora kuvyemeza kuko ari umwe mu bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu yaje kusaba ko muri societe civile bo kwemeza igenwa ry'uwo muntu, nawe barabimwankira kuko bumva amateka ryoshe y'uwo muntu bisavye nawe yakurana na Perezida Nkurunziza ngo kandi nanone ngo yari soma mbike wa Adolphe Nshimirimana. Benshi baribuka ko muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014 umugwi w'abajenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cyariko cambara ibara ubwo amabi yakogwa nabo bagabo babiri. Nivyo vyarumvikanye mu ntaye Generali Nabindika. Iyo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza araheza aravugana na Nshimirimana na Bunyoni uko yovyifatamwe kugira ngo abo bajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu. Ni gutyo rero Lieutenant General yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014 aganwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Reka noneho tugaruke kwigandagurwa rya Adolphe Nshimirimana. Ni ikibazo benshi bibaza ko hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 ico gitondo hari ibitutwa n'akabeho mu gisagara ca Bujumbura wamengo imvura ihavigwa, ariko nta nimba ryakorotse. Igihe cy'isaha 2:20 z'igitondo ni imodoka kamyonete double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yajiruka cyane igezaho ihura n'iryo bita Avenue Mwambutsa imera nk'iyagarara kugira icikati dugane ibarabara N1 rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka General Adolphe Nshimirimana yaricaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi witwa Sanford. Inyuma mu modoka haricaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana. Ako kanya nyene nk'isaha 2:25 niho hacaza indi modoka kamyonete yera nayo imanukana ibarabara N1 ikirazi birimwe irimwo General Nshimirimana. Ikinyamakuru iwacu kikaba caravuze ko iyo modoka yarimwe abasirikare batandatu bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu. Aba basirikare bari bafise ibikobo binini birimwo lance roquette na mitrailleuse. Mukanya isase babarateye roquette ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya kamyonete murantungi imbere ya cabinet médical César ibangikanywe n'ibitaro rwa Khaled. Baca bungikanya roquette ya kabiri iyo nayo ikubita ya modoka ireruye General Adolphe Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi. Imodoka ikirahagarara, umushoferi abaracikanye ko kanya nyene. Adolphe Nshimirimana rero nk'ingwanya yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agaragaza kwigwana, ariko ntivyakunze kuko amasase yamugemye mu mutima acaratemba ku ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yasandavye ako kanya nyene, abandi barakomereka. Hafi yaho hari ibiro vya Regideso, umupolisi ararira avayo arasa, maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga, ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Uwo mupolisi niwe wa mbere yashitse ku modoka General Nshimirimana atora ibizigara bifuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Ni igitero cyamaze nk'iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwaza ngabo ya mbere yatinywa mu Burundi. Inkuru iraheza ikwiri Burundi bwose n'amakungu. Ngirigandagurwa ryateguwe bikomeye cyane kuva isa imwe y'igitondo barabara rya Boulevard du 28 Novembre be na N1 kuri Gare du Nord yariko abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda y'umukuru w'igihugu agira arengane nk'uko amakuru abivuga.
mbere yuko imodoka ya General Nshimirimana ihagera, abo basirikare barigije abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyine umukuru w'igihugu agira arengane. Bikaboneka ko kandi bano basirikare bari bafise amakuru ingene umwanya wa Adolphe Nshimirimana wari utunganijwe ico gitondo, kandi ko bari bafise ababacungiye kuva iyo yazananye. Kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu General Nshimirimana yaje yiruka cyane ico gitondo nk'uko ho bari abantu hari ahantu yari yihutiye kuja. Hari amakuru tudashobora kwemeza avuga ko yari azi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu, ko yari aciye iwabo w'abantu kwitunganya gaca aja ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mutirano ni bande bateguye bongera bategeka yicwa rya General Adolphe Nshimirimana. Iki ni ikibazo kigoye cyane kubera Adolphe Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose, haba mu butegetsi haba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, akambere no mu makungu. Ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Adolphe Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura, nari ryavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake. Muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na General Nshimirimana muri FDD. General Nshimirimana yanafatwa kandi nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Abo rero ngo nabo barashobora kwiyumvira kumwica, ariko biragoye ko bari gushobora gukora icyo gikorwa kuko cyagenze badafashijwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Umugwi wa kabiri bashobora kwipfuza urupfu rwa General Nshimirimana n'abatwara iperereza kubera Adolphe n'ataragitwara iperereza. Ibibazo bikomeye by'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha amakuru. Ivyo rero byarashobora gutera ishyari rikomeye bamusubire na rirya bari muri bamwe mu bakandida basaba kakugwa. Politiki ngiragoye, n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe kuko Nshimirimana niwe muntu wenyine yashobora gutera igitsura umukuru w'igihugu w'ico gihe. Bikaba binazwi ingene yaragerageje kumwikura ko harimo no kumupfunga bikamunanira. Ico gihe harakwiragiye igihuha ko muhisi yoba yari yarasavye ko umukenyezi wiwe yorongora inama nshingamateka. Ico nikigeze cemegwa canke ngo kibeshuzwe. Kiba ari cyo rero cyarashobora gutera ubwoba ubutwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya n'umuhuza TV Imana ibahezagire.